Iryo vuriro rigiye kuvura ingwara zitandukanye z'amaso ni gisata c'ivuriro ryegukira ikigo Bonne Action Mugiraneza riri mu Kibimba muri komine Gitega mu ntara ya Gitega, rikaba ryatanguranye ibikorwa vyaje Bujumbura nisekeza ryo kuvura ku buntu ingwara itera uruhumyi cataracte. Nkuko umuyobozi w'iryo vuriro Elisa Sengiyumva abimenyesha, ngo abahinga mva makungu bashika 19 nibo bariko baravura abagendana iyo ngwara ku buntu mu gisagara ca Bujumbura, bakaba biteze kuvura iyo ngwara abagwayi bashika amajana 234 biyongera ku bandi 136 bavuriwe mu Kibimba. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akavuga ko iryo sekeza ririko rishoboka kubera imigenderanire myiza Fondation Bonne Action Mugiraneza rongoye ifitaniye na Fondation Arbasar abo bahinga barimo. Rero twaje kugurura kino kigo nkuko mubibona kivura amaso kiri mu migambi ya Fondation Bonne Action Mugiraneza. Ngitangura Fondation Mugiraneza natanguje clinique mobile yo kuvura amaso mu ntumbero yo gufasha abantu bafise amikoro make badashobora kuronka uburyo bwo gushika ku masantre aho bashaka guhura n'ababinonosoye mu byo kuvura amaso. Rero twarabasanga mu misozi, twabasanga mu mitumba. Rero mu kwizera twaregeranya abantu bafise indwara za cataracte. Nkuko mwagiye murabibona twagiye turaronka abaza kudufata mu mugongo na cane mu gukora abafise iyo ndwara ya cataracte. Rero kubera ubushobozi bw'Imana umugambi wagiye urakura gushika ku rwego mubonye no musero kabaye akaryo keza ko kugurura kino kigo kizovura kandi congera gikora abagwaye indwara za cataracte. Bahereye kuri polyclinique Umugiraneza aho bavuye abantu barenga 136 abo bose barabavuye kandi barabona kandi bameze neza. No ngaha rero baca babandanirizako ariko ubu abo bariko bavuga ku buntu muga mu misiza. Angeline Ndayishimiye akamenyesha ariko kiryo sekeza n'iryahera abitura iryo vuriro ry'amaso bazori, ariko akizeza ko ubuvuzi iryo vuriro ritanga buzofasha gupfunyiriza urugendo abahora baje kwivuza bene izo ngwara z'amaso mu makungu. Kubera ibikoresho navyo bigurwa amahera kandi nabo abakozi bahakora bakenera agashuka buti. Nico gituma rero ntimuze mwibaze muti bizoguma ari uko nyene, ariko hariho n'ikindi gihe kizoba mu kwizera nyene tukaronka abandi baza kudufata mu mugongo kugira ngo tugume tuvura. Twashimye kuza kuvyiyugururira nk'uwatanguje umugambi wo kuvura abantu amaso kugira ngo twereke n'abarundi bose ko ngaha mu gihugu dufise ibikoresho vya none kandi bigezweho kugira ngo tworohereze abahora bafata ingendo zitandukanye burira indege bagenda kwivuriza hanze kandi natwe dushobora kubizana ngaha mu gihugu. Turabahamagariye rero namwe bamenyesha makuru iyi nkuru muyimenyeshe bose kugira ngo baze kwivuza ngaha anye mu kigo cha Fondation Mugiraneza kwivuriro rya Fondation Mugiraneza kugira ngo tugire amagara meza twese dushike kumbona kazoza y'igihugu giteye imbere, igihugu cifashe dufise amaso abona kandi abona kure. Bamwe mu bavuwe ku buntu muri iryo sekeza bakaba bashima ko kigoro bitarabaho kugira ngo mbone mama yuguruye ibi bitaro. Naragiye Kibimba Igitega nagiye gatatu ngaruka nk'uko nagiye. Mama nyina umukobwa w'abakobwa wampaye igijwe ukamara imisi amezi 9. Imana igufashe likongera umugisha. Urugori bakwambitse baje barukwambitse baje bakongere n'urundi tugira amahoro. Imbere yo kugurura iryo vuriro ry'ingwara z'amaso umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yari yagiye gusuhuza umuvyeyi aheruka kwibaruka abana 5 ari mu bitaro rwa Karede aho yaramushiriye ibizofasha gutunga abana 4 basigaye bikaba biranafasha abavyeyi babo.